rero ivyo bintu vyo ku marezo sociaux je muzoze murabimpa je nta n'ivyo narinzi ivyo muga je narigeze kuvuga hari umukuru yigeze kuvuga ngo arabangamiwe hari muri kahise hanyuma araza nari komiseri mukuru aje tuza kumugambwe urumva uzeje uza kumugambwe ubujejwe n'umutekano w'umugambwe umyabanga arambwira yari umukuru arambwira ngo mbega ngo mimi ngo kabisa ngo nina matatizo nehe mbwira mzee uje ngo meriwe nabi wewe ngo umutekano wanje ntukwiye wewe ufise abaparakomande ufise abasoda umutekano wawe ntukwiye ngo reka ngo jendaje kutakwiye ndamaza none kufise abasoda nimba umutekano udakwiye umunyagihugu nawe atagera n'umwe nawe amerewe gute rero nk'ibi by'umutekano sindacumva nzokibaza sinzi ko byavuzwe nuko bitavuzwe rero n'ingorane nuko navuye kuri bwabo yamarezo sociaux yiwanyu ajya yose sinjamo je navuze ni nk'umunyamanga mukuru sinzojayo kubera dufise duhere ku mutumba dufise abantu batandatu ku mutumba mu mugambi dufise abandi sinibuka igitigiri bajejwe komite turero Burundi bose n'abagumya banga biwanyu dufise mizone batandatu mikomine dufise ndwi mu ntara turafise abandi bantu ijana ku mutumba badufasha gushikana ubutumwa ku mutumba wose abo bose n'abampa makuru nico gituma ntaja kuri bya bindi ngo WhatsApp groupe ugasanga umuntu uze nka Renova akavuga ngo niwe administrateur wa groupe agaca ntwara nanye kaca namutwara tugatwarana bivanye n'ico dukeneye ivyo byose nabihebye mugabo tuzobaza mugaconze coco muri iki gihugu cy'u Burundi kuri uyu munsi w'igeno rya kabiri ukwezi kwa mbere 2026 nta muri numwe ageramiwe mu iki gihugu ca nterushatse ndayishimiye nta numwe ageramiwe iki gihugu cy'ibirometero kwadrate mu 27 n'amajana imiliyoni 13 z'abene gihugu nta numwe ageramiwe kuri uyu munsi wa kabiri nta numwe nico gituma iki nzogikurikirana mbaze neza agomba tumuha abapolisi nibageramiwe mugamwe garabafise none je rega sindatahura je uko meze rero ndakwaza none nimba wewe uvuze uti ndageramiwe ufise abapolisi ugomba haza bo mwijuru ugomba bahaza bamaje reka ndaza kukibaza sino cishura gose ntazi ibyo ari byo